Bonjour, bonjour. Nizere ko mwaraye neza mwese abandanya bankurikirana. Ubu ni wa mwanya mwiza ko tubandanya twigishanya, ubu tugira twigishanye ku kintu ca withdraw kugira uwotweze withdraw yawe muri Royal Q. Ni ukuvuga yuko ura creating account ya Royal Q, ugakora konti ya Royal Q, ukayigura, ukayinsitara muri Binance yawe nk'umukozi izo gufasha kumanaginga, kumonitoringa market, ikakuzanira inyungu. Irakenera iyo hagize amahera ariyo kugira ushobore kuyarutira, urakenera motopass de retrait, password transaction itandukanye n'ijya wakoresheje mu gucreya konte, ntibisa. Iyindi yoyo igizwe n'ibiharuro gusa kandi bitandatu. Okay? Ibiharuro bitandatu nicyo ukoresha. Rero ngira ndabeke ngene tuyikora kugira umwe wese aheje gukora konti ya Royal Q akayigura, akayinsitara muri Binance yiwe canke muri changer yiwe yari yose, amenye ko asigaje kugira motopass de retrait, password transaction. No kuvuga ibikenewe mu byo ubika, urayibika nayo nyene kuko uzokenera kurotira amafaranga ayirimwo, nka wa muntu azoba yarahezagiwe akabandanya akorana na Royal Q muri crypto market, akazoshika muri bwa handi ama partenaire wa échangeur abashobora kuza arinjiza 3500 USDT par mois, akinjiza kandi n'amadividende journalier atandukanye, ntashobora kumenya ingene bangana bivanye niba vyinjiye. Byose uzokeneye yuko ushobora kuya withdrawing ukayarutira. Ni ukuvuga ukeneye rero motopass de retrait y'iyo Royal Q yawe mu withdrawinga amahera uba wahembwe uba warose, bikunde yuko avamwo. Okay? Royal Q rero neza ko muse muyibona, ngiyi Royal Q ngiyi ni application. Okay? Kandi robo. Okay? Ndayinjiramwo. Mpeje kuyinjiramwo, twindire connection. Mpeje kuyinjiramwo, cenza ngaha muri mine. Muri mine murazi ko ariho hari utuntu ni profile y'umuntu. Profile y'umuntu. Cenza ngaha muri mine nkafyonda. Mpeje kwafyonda, cenza muri security center. Okay? Security center. Abana ko baca bambwira ngo transaction password not yet set. Ni ukuvuga sindashyiramo motopass de retrait, sindashyiramo na motopass na security ya Google Authenticator. Ibyo murabizi mugabo iyi video nayo bahaye gushiramwo Google Authenticator, ariko ngamije kubigisha ya transaction password, motopass de retrait. Okay? Nicyo ngaha kuri transaction password ikimbwira ngo I understand, nkabyemeza. Okay? Bacambwira rero ngo new password, confirm password. Ni ukuvuga motopass size ngaha niyo nshishira no ngaha kandi n'amashifre atandatu. Okay? Nk'akarero ngire rero motopass ngire 1 2 3 4 5 6. Okay? Bishobora ko no ngaha hepfo muri confirm password ndayemezamwo, nkashiramo 1 2 3 4 5 6. Okay? Nkashaza ngaha kuri next, kuri next ngaha nisho wemeza, kuko ngaho oheje kwemeza ngaha uca yemera uko. Mpeje kwemeza baca bansaba kugira bakonfirme ino email yanje nugurije ko Royal Q, barabe yuko koko ari email iri fonctionnaire. Okay? Cinza ngaha kuri send code, nkasendinga code. Okay? Mpeje gusendinga code, umva bagomba kugira kuverifya. Nabwiye ko dukora motopass ya Royal Q, kandi motopass ya Royal Q itandukanye n'ijya motopass winjiriramwe muri application ya Royal Q ijya do connection. Sico kimwe, ntizisa no gusa. Okay? Cenza rero muri email nzane no code bandungikiye, anako bambwira ngo aya masegonde ni yamperana nsubira nkarunga ikindi code. Iyo nza kuzana nizo bikiri valide. Birasaba ko umuntu akoresha umwanya ariko arabikora, akisunga umwanya bamuhaye ngaha kugira bikore neza. Cengenda muri Gmail yanje kugira n'email nugurije ko Royal Q kugira ndabe barabe yuko ibyo ndabahaye bisa n'ivyo baba barungitse. Okay?
turi muri Gmail tushana ngaha kuri Flèche de Retour kugira ndabe ko mbona message zishasha nkafyonda kuko bayimpaye ni ya midi 56 bana ko umuntu tuzo bamaze guhera aha bampaye 3 minutes ziheze bishe sakosa ko ikindi iyindi code iyi ntizukiri valide ikibaye invalide cyo ndamo nkayiraba ya midi 56 murayibona engiyi ni 723 ugomba uyifata ku mutwe ugomba urayifyonda kuko ukabikopya kuko ntiwihende wo kopya peje kopya rero cengenda ngaha nkasubira hahandi muri Royal Q nkayishiramo kuko babone yuko ivyo nzanye byose arivyo baba bapanze arivyo baba barungitse cenza ngaha kuri please enter the email verification code cengira nkafyonda no tukagumiza kuko nkafyonda kuri paste umva ngize copier coller nkaza ngaha nkagira confirm weje uga confirm ashakwereka yuko has been set no kuva moto pass de retrait iragiyemwo une fois pour toutes amweke nibagiye urashaka kwibagira moto pass ukavuga uti nibagiye moto pass de retrait bahagwa gusubiramwo ariko mubwe bayisubiremwo basaba yuko bufise y'ama question et réponse uba warugurije ko Royal Q byasaba ko umuntu abibika ahadata imisi yose ufise konti ya Royal Q ubika ahadata ajya question et réponse uba warugurije ko Royal Q kubera akenerwa henshi mu guhindura moto pass yari yose niba moto pass yo ya connection